Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuroranirwa n'ivyo ndabipfurije mu vyanye no mu banya aho muherereye muri kino gitondo twagira ubuntu n'Imana yatuzigamye yaturinze yatugwaniye intambara nyinshi izo twoshobora kwiyumvira tukamenya n'izo tutashoboye kumenya kuko murazi ko mw'ijoro burya haba habaye ibintu vyinshi umuntu ameze nk'uwapfuye hanyuma akongera akazuka mu bapfuye uri nawe yavuze ngo buri munsi turapfa hanyuma tukazuka kubera iki iyo umuntu aryamye asinziriye abagiye ntumubazi ibyabaye mw'ijoro naho woza ugatora ibiri impande yiwe byose yasinziriye sawa bameze nk'uwapfuye none Imana yakoze muri byose na hose byo dushobora kumenya n'ibyo tudashobora kumenya. Nagomba rero ngo dusangire amajambo muri kino kiganiro cacu tudateba murazi ko kidafise intumbero yo guteba. Ni mucete Paulo mwibaruwa mwikete Paulo yandikiye abanyefeso ishengero ryo muri Efeso ni igice ca 3 umurongo wa 20 n'uwa 21 havuga ngo nuko ishobora gukora ibirengeye cane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri icubahiro kibe icayo mw'ishengero no muri Kristo Yesu kugeza ku buzukuruza bose n'ibihe bitazoshira amen. N'amajambo murumva yuko atagoye hanyuma rero mugabo kandi umuntu yokwibaza ati mbega none muri ano majambo mugomba guhagarara kwijambiriye ngomba guhagarara kuri iri jambo rivuga ngo ishobora gukora ibirengeye cane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira Imana yacu nihimbazwa. Ni Paulo namurazi yuko bwa mbere yatanguye ahama abemera Kristo Yesu yibaza ngo ariko arakora neza kuko yari yarigishijwe iby'ibi byagezwe yarazi yuko umumetre wabo supreme muri kahise ari Mose yazanye ibyagezwe abihawe n'Imana. Hanyuma rero muga muri kino gihe ca Yesu narigeze kubivuga mu biganiro byarenganye ngene ba commentateur ba Bibiliya bavuga yuko Yesu kijya gihe ngo yari considéré comme umuroberi ashinze atanguje ikiroberi gishasha. Vuzi no mvugo rero nibaza ko vyumvikana muri kano karere k'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko mbere no muri Afrika muri rusange kubera imigwi kumbure igwanya ubutegetsi igwanya leta si bishasha byirirwa biravugwa byaravuzwe byarabayeho n'ubu biracaba kandi ngira ngo bizoshishikara kuba gushika Yesu agarutse na cane cane ko muri byavuze ngo ntaho intambara zizohora nta mahoro azohora kiretse ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu nayo ubundi intambara zizohoraho amahoro azokwa amahungabana gushika Yesu agarutse kuko ibyaha navyo biri mu bidurumbanya umutekano. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi rero nariko ndavuga ngo Yesu bamukonsidera nk'umuroberi atanguje ikiroberi rero muri kino gihe rero Paulo yigishwa n'abandi batandukanye bagiye baramwigisha ngo na cane ngo witwa Gamaliel kandi ngo ari umwigisha w'ibyagezwe bemera w'incabwenge abishoboye abikora neza. No kuvuga ngo rero Paulo yabayeho ahama aba bayoboke b'uyu muroberi novuga muri iyo mvugo ari we Yesu Kristo bafata nk'intagondwa azanye izindi nyigisho zibonekana umengo mbere zovuguruza cyangwa se ntizishigikira kumbure ibyo byagezwe byabayeho. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha hari ntituvuga ko byinshi cyane kuko tugiye kubisesangura cyane ngo mwumve impamvu hari ibyo wewe yigisha mu buryo budahuye n'ubwo bari baratahuyemo ibyagezwe waba usanga kumbure dukoresheje umwanya urenga wa wundi. Murazi rero yuko kumbure mwajya nawe ntiboshoboka niyo ntumbero twihaye. Hanyuma rero akora azi ngo areka akorera Imana ariko mugabo asanga ahubwo areka agwanya Imana. Murazi ko yiyeretswe ari mu nzira aja i Damasiko gucobogozayo abemera Kristo Yesu. Hanyuma rero ngaha muri bano banyefeso ngo ariko ababwira yongera basabira ngo
batahure urukundo rwa Kristo, urukundo Yesu yakunze abari mu isi rwatumye aza mu isi akabigura akabacunguza urupfu rwo ku musaraba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. Hanyuma rero ngaha inyuma y'ibyo yavuze muri mirongo iri haruguru uhereye ku murongo w'14 kugeza ku murongo wa 19 aravuga rero ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose. Aha yavuze gutya agomba kwerekana yuko Imana ibitewe n'urukundo idukunda, ibitewe n'ingene itubabaye, ibitewe n'ingene itwitwararika, Imana urukundo ikunda abari mu isi ruyibashisha gukora ibirengeye cyane ibyo twebwe twiyumvira mu bwenge bwacu nk'abantu byose byiza, kandi ibasha kudukorera ibirengeye cyane ibyo twebwe dusaba byose byiza nk'abana b'abantu. Imana yacu nihibazwe. Nibaza ko bino bintu rero byumvikana. Urukundo rw'Imana ruyibashisha kudukorera ibirengeye cyane ibyo twokwiyumvira byose, ibyo twokwipfuza byose, mbere n'ibyo twosaba byose. Imana ibasha kudukorera ibirengeye ibyo. Muri aya majambo rero bigomba kuvuga ngo ifise ubushobozi budasanzwe, bufise source ikomeye cyane ihagaze mu rukundo idukunda ruri mu mutima wayo, bigaca bituma nubwo twebwe turi babi, nubwo twebwe turi abanyantege nke, nubwo twebwe bitugora, ariko Imana ikatugirira neza, ikadutabara, ikatubera inyishu. Iyo twinanaseho tugatera intambwe, tukihana ibyaha, tukezwa, tugatungana, aho hoho rero tuba tuyiciriye inzira, tuba tuyihaye impamvu yumvikana yo gushishikara kutugirira neza, kudutabara, kutubera inyishu, kutubera umutabazi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, rero cyo ngomba kuvuga abantu majambo kina nacu niki. Ngomba kuvuga ngo birashoboka yuko wowe uri muri situation ubona byakurenze, ubona umengo ntibigikunda, uravye imbere ubona wapi, uravye inyuma ubona bidakunda, wabuze icepfo icanga ca ruguru, ntugira uwo gufasha, ntugira uwo guserukako. Ivyo bihe vyama vyabaye umuntu akugarizwa impande zose. Uri nawe yavuze ngo ico gihe ngo uba uri mu tuzitiro tw'ivyuma, kuko ngo iyo uri mu tuzitiro tw'imbaho cyangwa se tw'ibiti ngo ivyo bivuna ukavayo. Ngo ariko hari igihe umuntu yugaranirwa mu tuzitiro tw'ivyuma, amafera beto, ugasanga nyene arasudiriye neza, ntibikunda yuko yarengana, ukabura ico ufata n'ico reka. Ariko mugabo Imana nzanwe no kuvuga muri kino kiganiro igitondo gishasha, ni Imana biyishobokera, ni Imana ishobore gukora ibirengeye ibyo byose wewe wiyumvira, n'ibyo wewe wipfuza, n'ibyo wewe wosaba. Mbere hamwe umuntu yoguha ijambo ngo saba ico ugomba cose, waba usaba ibyo ubona umengo byose waherejeko, ariko yoyo ije kubishira mu ngiro, igaca ikora ibikwemeza birengeye cyane bya bindi byose wasaba, kuko wowe naho wosaba usaba nk'umwana. None duhava tubiza ko turazi ko umwana umubwiye ngo nsaba ico ugomba cose ashobora kugusaba imbombo cyangwa ijojo, akumva umengo yagusabye byinshi. Narigeze kubabwira mu biganiro byarenganye ingene jewe nigeze gukorera umuntu ndamumesurira impuzu nkiri umwana mutoya. Mbere ico gihe nari namaze gutanga umwaka wa mbere w'amashuri y'intango. Hanyuma rero ico gihe acama amahera yangana na 180, hari muri za 94 95 gutyo, amafaranga 180. Ico gihe ifana yagugwa 40 50. Numva ko yarampaye dovuga ngo forfait ifana zitatu.
ifana zitatu muri kino gihe mfatemo kino kiganiro, ifana zitatu wifane kugwa ibihumbi 200 urumva ni 600 niyo yarampaye. Ico gihe nari amusubije ngo yo ngumpaye menshi ngurigoye ngo ngumpaye menshi, ndamubwira ngo yagabanye kandi yaciye yagabanya. Murumva nyene ko byari bya bindi by'ubwana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Ibi rero bigomba kuvuga ngo umwana ashobora gusaba mugabo naho yosaba akabona umengo wewe yahereje ko ibyo yasabye, umengo yasabye byinshi vya nyuma, ariko umuvyeyi wewe kubera yuko aba abona kure abasha kumukorerana vya bindi atasabye, kandi umwana agasaga byari bikenewe akaryoherwa mbere gusumbana kwa kundi, kubera ko umuvyeyi amubonera ibirushirije kuba vyiza. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Nano majambo rero kare tugomba tugarukirize ngaha. Sinzi ibihurimwo, sinzi bikugarije, sinzi intambara urimwo, sinzi amakuba urimwo, sinzi amageragezwa urimwo, ubona kumengo wugaraniye impande zose imbere n'inyuma, uri mu tuzitizo tw'ivyuma nkuko navuze wa wundi yavuga, ukaba utabona voie de sortie nimwe, ukaba utabona ingene vyogenda, watetse umutwe wase gusha wanga no gupfuba, byose biraba nabi biraba potopoto. Ariko mugabo rero nzanywe no kugukangurira gusubira kumva urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Imana urukundo igukunda n'urukundo ruyibashisha kuri kugaragariza no kugukorera ibirengeye cyane ibyo wewe wiyumvira, ibyo wewe wipfuza, n'ibyo wewe wamwisaba uko bukeye uko bwije. Ariko mugabo ngaho tubona ngo Pawulo yariko arasabira, yariko arasengera abanyefeso, avuga ngo nico gituma ntayo nama ndabasengera kuko ndipfuza cyane ko mutahura urukundo rwa Kristo. Ese icoma mugatahura uru rukundo rwa Kristo, kuko uru rukundo rutuma mukorerwa ibirengeye ibyo byose mwebwe mubona mwipfuza kandi musaba iko bukeye ko bwije. Imana yacu nidutabare. Coma rero ugasubira ugatahura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, nubwo uri mu bibazo, nubwo wugarijwe, nubwo uri mu mbobane, nubwo ubona umengo ntibikunda, nubwo ubona umengo ubwawe bwaheze, nzanywe no kukubwira ngo umugambi w'urukundo rw'Imana ku buzima bwawe urabandanya no muri ibyo bihe. Ntibimeze gutyo kubera ko isigaye ikwanka, ntibimeze gutyo kubera yuko itagukunda, ntibimeze gutyo kubera yuko vyayinaniye kubikora, eka yabona mba, ariko bimeze gutyo kuko ari ishure ry'ubuzima, kuko ari amarushwa y'igihe gito adakwiye kukwibagiza ubwiza buzohishurwa uri muri ibyo bihe, kuko ari amageragezwa, kuko ari intambara. Kandi iyo umuntu ari mu isi yama ari mu ntambara. Imana yacu nidutabare. Ariko kandi Imana iragomba ko no muri ibyo bihe ushishikara kubaho ubuzima buzirikana kandi bugatahura, mbere bugana agaciro n'uburemere budasanzwe urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cuno munsi. None rero wa mwanya wacu uraheze, reka dusenge Imana. Mbega woba hageze igihe ubona umengo Imana ntigukunda, yaraguhevye, ye bimeze gute? Ubwo ntiri muri situation itumye wihebura, wiganyira kubera kubona ko wugarijwe imbere n'inyuma, utagira icepfo canke icaruguru. Ubwo nturuhijwe n'ubuzima, ntihageze igihe urukundo rw'Imana rutagifise ikibanza mu buzima bwawe, muri meditation yawe, mu byiyumviro byawe no mu kuzirikana kwawe. Nzabona ko gukangurira gushishikara kuzirikana urukundo rw'Imana, kuko Imana urukundo rwayo ruyibashisha kugukorera ibirengeye ibyo byose urimwo, ibasha kugutabara. Shishikara wizere, shishikara uzirikana urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Imana ibyo bihurimwo
irashoboye kubirangiza, irashoboye kukubera inyishu. Ahubwo igihambaye ni ukuraba wewe uburemere bifise muri wewe, imbaraga, inkomezi uha urukundo rw'Imana n'icizere rufitiye Imana. Ushobora kuba waratakaje icizere ku Mana, Imana ukaba utakifitiye icizere, ariko nzabona no kukubwira ngo subira ugirire Imana icizere kuko ibasha gukora ibirengeye ibyo vyose ubona wipfuza ariko yo gukorera. Dusenga Imana n'umuhigwe umuntu ashishikara kwegirira icizere. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise meza kandi mazima, atwibukije yuko ubasha kudukorera ibirengeye cyane ibyo twipfuza, ibyo tugusaba n'ibyo tukuronderako. None rero umuntu yumvise kino kiganiro, harageze igihe yumva yihebuye, harageze igihe imbere ivyo vy'urukundo rw'Imana ataco bikivuze muri we, ariko yumvise aya majambo ameze nk'ayadodora ku mutima wiwe, yongeye kumwibutsa ingene Imana ari Imana y'inyabushobozi. Kandi aya majambo akaba yumvise ko amwibukije yuko ibiharimwe n'amageragezwa ari intambara ariko aracamwo gusa, ari amakuba, ari amageragezwa, ari amarushwa y'igihe gitoya, ariko yuko inyuma y'ibi bihe hari ibindi bihe vyiza bishobora kuza muri ubushobozi bwawe kubasha gukora ibirengeye cyane byo kwipfuza ko. Hanyuma akavuze ngo Mana mbabarira rero, kuko maze iminsi nihebuye niganyira umuntu n'utumubabarira, umwezi umutunganye muguze kwimbabazi ibyo ugomba byose bishishikare kumubako. Ubane nawe, wirigwane nawe mu buzima bwiwe bwa misi yose, umubere nyinshi muri byose, mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye, amen.